bo hariho ikibazo bambajije ni umusitari yakimbajije nyene akomeye wo mu Burundi nyene sinshinde kumuvuga ngaha ko mu promoting kuko ntavyo twavuganye kugira no mu promoting nta gahunda yaririmo gusa yabonye ndiko ndavyigisha kuri Facebook acarandondera inbox aca no kuri WhatsApp ziwanje kuri inamero yasanzwe zifise turavugana acambatse ati none no mu Burundi twaronse monetization angize ati ego mu Burundi twayironse monetization nibihugu vyose gomba ugende urabe ucekinge ku ma social media hose nibihugu vyose niho twaronse monetization ibihugu vyose rero ikiriho nimba waronse irya challenge yo kuzuriza ibihumbi 300 views ibihumbi 300 vyo kuza irya challenge namahigwe akomeye nkabangiriye ko mbwira abantu bose barose irya challenge yo kuzuriza ibihumbi 300 views nukuri ndabinginze nkeneye mu Burundi canke mu Rwanda hari abantu bareke bara celebrate baronse monetization ya Facebook batahinduye location bari mu Rwanda canke bari mu Burundi bari ngaho nyene je nivyo nkeneye kuko kera amapage yacu twayirunkira muri South Africa bakamanaginga tukarunkira muri Kenya bakamanaginga muri za Dubai hehe office mugenzi bakaba aribo birira uduhera twe bakaca baduha uduhera twinti cyane hikize muganaje kuva aho ndumvitiye yuko iyo challenge yaje nigenda tanguye ku completa ngomene babarena je ndashenda ndayivana iyo nenda isite page ndayidemonetiza iraza ngaho kugira naje bampe iyindi monetization jewe ndikoreye jewe nyene mu gihugu ndimwo naraje kuzuriza challenge okay nkabangiye kuba guhanura abantu bafise ama profile ama page nimba ufise profile reka mpere ko umuntu afise profile laba yuko iyo profile yawe ipanze neza laba izina ryawe yuko rimeze neza laba ama birthday numva amaceke y'amavuka yuko yazohura ni karanga muntu yawe canke passport canke ibiki uya setting neza hama ucuraba profile yawe yuko atandirimbo z'abandi wakoresheje atama video wavanye kuri TikTok wakoresheje kuko ikintu ca mbere Facebook yanka video wavanye kuri TikTok ukacipostinga kuri Facebook kuko video uzovana kuri Facebook kuri TikTok ayipostinga kuri Facebook iyo izobaye nka copyright yego izobiguhanira kubera urabona ubu Facebook iri mwihiganwa rya na TikTok bari muri competition bo rero bari muri competition iri for yuko ivyo bintu vyirinda kire ya content ibe ya Facebook ugende nimba hari hama video wa postinze y'abandi indirimbo z'abandi ubifute vyose ubifute ni foto wani foto y'abandi utayigize ko commentaire nyene kugira uyediting neza ibone kukundi ibe yiwawe nawo nyene Facebook izobiraba nico bita original content umva ama original content nyene aha ni idea ndiko ndababara kugira muzoronke yiga invitation usuzume page yawe ibintu wahora postinga urabe yuko hari ibintu wapostinze Facebook yanka ivyo bintu ni wabikora ukacitangura kwifata ama video uyeditinga uyapostinga nyene bihuranye n'impano zawe ico gihe mubazo ronka invitation uzoburimwo 100% kandi Facebook yawe izoba monetization yaba uri mu Burundi yaba uri mu Rwanda yaba uri hehe nta kibazo bo nimba ufise ikindi kibazo kinyandikire muri commentaire ubu nzoza ndakoresha ama video kugira nze ndabigisha ndabaha idea kugira ntituruze urumva ntiduhombe iyo chance nariga Facebook iheruka kwirukana abakozi bayikorera ibihumbi 8 yaciye yinzizamo umva abakozi yabakorera ibihumbi 8 yinjijemo AI ubu niyo akazi kakogwa n'abantu ibihumbi 8 bukakogwa ni robo urumva ubu rero Facebook yaciye yoroherwa niyo mpamvu iciye irekura umva irarekuye ati n'abari mu bindi bihugu baronko ukuntu babaho rero iyo chance ntimuyicike hama murakoze mugira ibihe vyiza nimba ufise ikindi kibazo ukinyandikira muri commentaire ndakwishura muri commentaire nta nakimwe muga inbox canke WhatsApp abantu babaye benshi ndabuze uwo ndakira n'uwo ndeka mumbabarire vraiment mumbabarire sije urabona nkora vyinshi ino twirukana ama order tukirukana ba muyomba tukirukana ibintu vyinshi kandi abana n'amahera kuri Facebook ntiyontunga urabona ino amazu yarazimvye ibiki ahuba ibiki urumva okay nuko nyene reka tuze turafashanya kunyene muri bwa munyene hamisigaye mugire ibihe vyiza